Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana abakunzi ba B-Info News ndabaha n'ikaze mwa kino kiganiro cacu ca gatondo k'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kane umwaka turimwo w'ibihumbi 2025. Manze nongeye ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Mozambique, South Africa, heshi muri Afrika, atutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada, tubabwire timiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muri kumadukirana. Reka tubwire muri rusange ngo muherereye hose, tubaye nikaze muri kino kiganiro cyacu ca gatondo. Turaza kwibanda cyane ku migwano canke ku bikorwa bidasanzwe biriko birabera ngaha mu buseruko bwa Kongo, ndavuga kuri kote y'imigwano. Mwa kino kiganiro turaza kuyaga operation idasanzwe yakorewe aho bitwa muri Muheto, neza na neza muri Masisi. Ndibaza ku munsi w'ejo mwarumvise aba officier batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bashoboye guturirwa ndetse baranaraswa bikomeye na Wazalendo. Muri kino kiganiro turaza tubabwire muri make ingene ino operation yagenze, uko yatanguye n'ingene bayisozereye. Turaje tubabwire ibintu tuza kuyaga mu kino kiganiro. Turaza kuyaga kujanye na bombardement canke amadrone ya FRDC yashoboye kurasa ibirindiro bitari bike vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri ivyo birindiro turaza tubabwire aho vyabereye ndetse n'ivyashoboye kononekarira cyane kuruta ibindi. Hambavu y'ibitero FRDC yagavye, amakuru twarose nuko umuhari w'inyeshamba za AFC M23 RDF ahanyene muri Minembwe nabo bagavye ibitero bikomeye cyane mu bene igihugu, ndetse banica abene igihugu batari bake. Tuza kubabwira mwa kino kiganiro, abandi barakomereka nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Muri kino kiganiro singomba kubabwira vyinshi, mu nkundire mbese tugiye kubana muri no cyama kinto y'amakuru. Mubanze mukore subscribe mutarabikora, hama mufyonde kuri like, hama tubandanye tubana mu biganiro byacu n'amakuru y'aka gatondo. Imbere yuko ndababwira ibijanye n'abasirikare b'u Rwanda baraye baturiwe canke barashwe na Wazalendo, reka manze ndababwira ibijanye n'ibiriko birabera ngaha muri Minembwe, territoire ya Fizi. Muri territoire ya Fizi neza na neza ibice bigiye bitandukanye, ku munsi w'ejo ngerezo rya 20 harabereyemo imigwano idasanzwe kandi ikomeye cyane nkuko amakuru yacu yabandanije adushikira. Ano makuru twagerageje kuyatohoza, dusanga koko ibitero bikomeye by'inyeshamba z'u Rwanda navyo byongeye biraba muri kino kibanza nyene. Ndagenda babwire yuko FRDC yagavye ibitero ku birindiro by'inyeshamba, ntabwo yagavye ibitero mu bene gihugu, mu gihe muzi yuko kuri coalition y'inyeshamba zitanguvuga yuko FRDC imaze abantu iriko irarasa mu bene gihugu nkuko mumaze imisi mubibona. Rero FRDC mu kugaba bino bitero yaravye yari ifite amakordone yeha amaposition ya FRDC ya plutôt ya M23 RDF ari niko guca bahagaba ibitero, ndetse aho bagavye ibitero barashoboye kwica no kubomora amaposition atari make y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aya ni amakuru twamaze kuronka kandi yizewe, ndetse amakuru yizewe kandi nuko abasikari batari bake b'igihugu cy'u Rwanda nabo basize ubuzima muri no migwano yabereye cyane muri iyi bombardement yakozwe ngaha muri territoire ya muri localité ya Minembwe, exactly muri Mikenke ariho hashoboye kwibasigwa bikomeye n'ibitero by'indege za FRDC nkuko amakuru yabandanije adushikira. Rero mwumve yuko ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda bahaburiye bikomeye cyane, ndetse vyanatumye bategura umugambi mubisha kugira ngo bashobore kugaba ibitero canke batanguze imigwano kuri coalition ya FRDC. Rero FRDC imaze kubakoramo akazi zino nyeshamba z'u Rwanda zaravuze ati ntitwoviramo ngaha kandi ibintu nivyoherera ngaho. Imaze kugenda uko niko guca nabo boruganiza ibindi bitero bidasanzwe byo kugaba mu bene gihugu. M23 RDF ntiyigeze igaba ibitero mu birindiro vya FRDC ingabo z'Uburundi na Wazalendo aha muri Sud Kivu. Amakuru dufise yizewe nuko bino bitero babigavye mu mihana y'abene gihugu b'abanyamurenge, mu gihe mwari muzi neza yuko
kuri uwo munsi w'ejo ari uwo munsi wabereye ko imyigaragambyo navuga idasanzwe y'abanyamurenge bafite ivyapa bavuga ati turiyamirije leta ya Kongo na leta y'u Burundi kwica abanyamurenge mwarabibonye bigiye bitandukanye, ndetse n'amakuru twagiye turatora nk'manifestation zabereye muri Kenya abo bitwa abadobo cyangwa abanyamurenge bayoka perezida w'u Rwanda barafashe bariha amahera abene igihugu bo muri Kenya kugira ngo bashobore kubafasha kugumuka berekana akababaro. Ariko ino nkuru tuza kubibatoza tubabwire vyinshi kubijanye n'ingene vyagenze muri rusange. Ariko imyigaragambyo yarabereye mu bice bigiye bitandukanye vyinshi bibamwo abanyamurenge, yaba ibihugu vya kure, ibihugu vyo muri Afrika, hose harashoboye kuba iyo manifestation nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero mwumve neza yuko ibi vyabereye ngaha mu Minembwe ku munsi w'ejo vyari byo kugira ngo ndavuga iyi revenge inyeshamba z'u Rwanda zagize kugira ngo abari muri manifestation bongeze ingufu. Rero FARDC imaze kubabaza zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, RDF M23 baciye bagaba ibitero mu bene igihugu, ndetse hari abene igihugu batari bake bashoboye guca bahasiga ubuzima, abandi nabo barakomeka konza ko bibabwira mwa kino kiganiro. Amakuru tumaze kuronka kandi twiganije nuko abene igihugu cyangwa abasivile bagera kuri 4 bahise bitaba Imana ubwo nyine kitaraganya, abandi nabo 8 barakomeretse cyane, ndetse bananyarukanwa kwa muganga kugira ngo bashobore kwitaho amagara yabo nkuko twakomeje kubitoza cyangwa amakuru yacu abandanya abidushikiriza. Rero ngaha muri Sud Kivu intambara iratutumba mu buryo bukomeye cyane, ndetse tunababwira neza yuko hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu naho imigwano yatutumvye, ndetse ari kiganiro zizobakora ku munsi w'ejo tubabwire yuko umwanya n'umwanya aeroport ya Kavumu ishobora gufatwa mu gihe ataco M23 RDF bohindura ku mirongo y'urugamba. Rero ngaha muri Sud Kivu nuko hiriwe ku munsi w'ejo, ndetse twaragejeje kubatohoreza uko vyari bimeze. Ariko murumva ngaha mu Minembwe niho habereye agasha, abene igihugu batari bake b'abanyamurenge bari mu gahinda yuko bashoboye kuhaburira ababo, abandi nabo barakomereka. Ariko reka turindiye turaza kumenya ibindi bishi vyahononekanye ku munsi w'ejo, dukomeze byose tuvyiganize hamwe kugira ngo dushobore kubibahereza ari ibintu bimeze neza kandi bifise isuku. Rero muri kino kiganiro kandi nabemereye neza ko nzo kubabwira ibijanye n'ama operation canke imigwano yaraye ibereye muri Nord Kivu, neza na neza muri territoire ya Masisi. Muri territoire ya Masisi mu gace bitwa Karingi n'agace bitwa Mitimingi, n'ubuce bwari busanzwe burimwo coalition ya FARDC. Ku munsi w'ejo nyene uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda warashoboye kuba ugaba ibitero muri bino birindiro vya Wazalendo FARDC nkuko amakuru yacu yabandanije abitubwira. Bavuga yuko atahakuriza itamujya, turaza gukomeza tutoza no makuru tumenye ivyashoboye kononekara muri rusange, ndetse n'abashoboye kwasiga ubuzima, ndetse n'ivyo twama tubashikiriza biba vyaranze imirongo y'urugamba. Aha rero muri Karingi Mitimingi ni muri Sud Kivu ibintu naho ku munsi w'ejo vyari vyacitse Wandabaga canke vyari bigeze kure cyane. Mu nkundire rero mu kumakura canke mu gutera twerekeza ku musozo w'ino ncamake y'amakuru yacu, tubayagire canke tubabwire ibijanye n'abasikare 14 baba officier b'igihugu cy'u Rwanda baraye bagandaguriwe bunyamaswa, baraye bishwe nk'abadafise ikibaraba, baraye bishwe nk'imayibobo na Wazalendo. Ano makuru yamaze kuba adushikira, mushobora kwibaza ati vyagenze gute, mbega ano makuru yajavahe, mbega iyi operation yakozwe n'abandi yateguye gute, mbega iyi operation yabereye hehe. Nkuko amakuru yacu abandanye yivuga, iyi operation yabereye muri territoire ya Masisi, neza na neza aho bitwa muri Muheto, aho aba officier bagera 14 b'igihugu cy'u Rwanda baguye mu gatego mu gihe bari mu nama biyugaraniye mu nzu. Rero niho amakuru yasakara, murayizi yuko irenze umwari warirenze impinga. Ayo makuru amaze gusohoka niho Wazalendo yaca yambarira urugamba kugira ngo bikunde bashobore guhangana n'umwasi wabo w'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru abandanya abivuga. Rero bano ba officier no babwira yuko babahondeyeyo atanumwe yavuyemwo, biravuga yuko harimo n'aba officier bake b'igihugu ca Kongo nabo barapfiriye muri ino muri bombardement cyangwa muri riraswa ry'akagace bariko barakoreramwo inama nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Aya n'amakuru yizewe kandi nzokomeza kubashikiriza. Rero
kubijanye n'ivyabereye ngaha muri Muheto kabisa, aba ku ruhande rw'inyeshamba bagize barumiwe kubera ko ibiriko birababako nabone nibaza yuko batabitahura kuko bisa nuko bisize ubwenge. Ano makuru yacu nababwira yuko ivyo twamenye ari ivyo byashoboye kuhononekarira, ariko tudukomeza tubatohoreza n'amakuru yandi. Murabizi neza yuko twama tubaha suite y'amakuru tuba twabahaye. Kuko nari nabivuze mu Minembwe RDF irakoresha ibitegwa vy'amadrone kuri FARDC. Ibitero sepa ibitegwa vy'amadrone kuri FARDC. Neza na neza nkone nabivuze ngaha muri Mikenke na Kakenke bitari vyoroshe ku munsi wejo, aho ibigwano novuga yuko baheruka kugaba ibitero muri point 0 naho bahitana ubuzima bw'abene gihugu batari bake. Ndetse kuri no munsi naye babwiye yuko abasivili bagera kuri 4 bashoboye kuhasiga ubuzima, abandi 8 nabo bakomeretse cyane bikomeye kubera ko ibitero vy'amadrone aha muri Minembwe ASM23 yagavye mu bene gihugu. Ni nyuma y'imisi mike habaye ibiganiro vyabereye muri Geneve mu Busuwise vyashitse ku ngingo yo guhagarika imigwano. Umutekano wongeye cyane ahubwo kuba mubi cyane kuruta uko waruri mu buseruko bw'igihugu cya Kongo, aho igisirikare cya Kongo FARDC cyagiriza ingabo z'u Rwanda n'abazifasha ba ASM23 ko bateye ibisasu mu bibanza by'abasivile n'ivya gisirikare mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Sud Kivu, nkuko vyavuzwe na Lieutenant Colonel Maki Hazukei Mangoba, umuvugizi wa FARDC, yavuze yuko ibitero vy'amadrone vyibasiye uduce twishi twa Minembwe ku mugoroba wo kuri wa gatandatu genekerezo rya 18 ndamukiza uno mwaka turi mu 2026. Ibi bitero ntivyibasiye gusa ibirindiro vya gisirikare ahubwo n'uduce turimwo abantu benshi nka Mikenge na Karenge point 0 Gakenge twose twararashwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, harimo n'agace kitwa point 0 nkuko amakuru yabandanije abashikira. Ndetse abantu benshi bakomezwa guhitanwa n'ibitero by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru abandanya adushikira. Abene gihugu bo bariko baragaba ko ibitero barasaba leta ya Kongo yuko ibiganiro canke uguhana no kurinda bene igihugu vyokazo kubera ko bisa n'ivyamaze gutora indingo canke vyafashe ubundi mureko. Rero mwese madukurikiranye muri no cama kya gatondo kuno munsi, unkuni ndagushimire cyane wowe twabanye muri kino kiganiro, kandi nizera yuko tongera kubana mu kiganiro cacu cuno munsi nibishi tukeneza kubashikiriza atakibazo na kimwe. Bye bye.